umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe barafashe rutemikirere canke yarafashe indege ibashikana muri leta zunze ubumwe za Amerika nkuko biboneka canke nkuko bigaragara. Amakuru dufise nuko rero baragiye mu mashengesho azomara imisi iharurwa muri 3. Bivuga yuko rero ari amashengesho agendanye no gusabira ndetse no gusengera nyiriteka Reverend Ikuriyo umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canga akomeza kugenda aradusumira nuko rero ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba ariko aragerageza kujya muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo abashe rero kuba yohura n'abategetsi bamwe b'icyo gihugu mu nyuma y'iko rero abarundi bamwe bo muri icyo babarizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika bagiye kwirukanwa ndetse akaba ari n'imfashanyo zimwe na zimwe nka leta zunze ubumwe za Amerika zatanguye gutangaza ko zigiye guhagarikira ibihugu bimwe na bimwe ngaha mu karere k'ibiyaga binini canke ku mugabane wa Afrika. Ni mu gihe kandi abatari bakeya nanone bakomeza kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko mu Burundi buzogorwa no gutera imbere mu gihe n'ubundi ibisanzwe biraboneka canga ibisanzwe bigaragara ubwabyo biteye impungenge ku buryo abatari bakeya batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko rero mu gihe igihugu coba kikirongowe n'abategetsi nk'aba ngaba nyine nka Perezida Evariste Ndayishimiye kizogorwa no gutera imbere. Kugera uno mwanya rero Uburundi buribasiwe n'ibibazo bigendanye n'ubukene, ibura ry'ibifungurwa ndetse n'ibifungurwa byinshi birazimvye ku masoko ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe tutibagiwe n'ibitoro. Kugeza uno mwanya ingingo ya mbere ihari Evariste Ndayishimiye yafashe yerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika i Washington DC n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye nuko rero bo bagiye gusabira ndetse no kwifatikanya n'abandi bategetsi n'abandi bayobozi bamwe rero mu gusabira umukuru umugambwe Reverend Ikuriyo mu nyuma y'uko rero amakuru akomeza kugenda aradushikira amakuru ye atifashe neza. Kugeza ubu ngubu kandi Uburundi burakomeje guhabwa inkwenene ku buryo budasanzwe mu nyuma y'uko rero abategetsi bamwe na bamwe bavuga yuko ibyo Evariste Ndayishimiye acarakora ari ibintu biteye ubwoba. Evariste Ndayishimiye aragenerwa ibintu byinshi we n'umutambukanyi we canke n'umuryango wiwe wose ku buryo rero bidahuye n'amikoro igihugu c'u Burundi gifise muri uno mwanya canga se muri kino gihe. Ni mu gihe bamwe rero mu masesenguzi bemeza neza ko ibibazo usibye ibya politike n'ibibazo by'ubukungu bigiye kwibasira i Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Uburundi bugitwarwa rero n'abantu nk'aba ngaba ntimuzokwitege iterambere, burya iterambere riva mu mutwe si mu majambo gusa. None abatwara Uburundi uyu munsi barafise mu mutwe, barafise ubuhe bwenge bushobora kuzoshikana ku Burundi kumbona kazoza Uburundi bwihaye yo kuba buteye imbere guturuka 2040 gushika 2060. Dufatiye ku bagabo bamwe na bamwe bashika kuri 3 b'inkoramutima ku buzima bw'igihugu, Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, Daniel Grace Ndabirabe ndetse na Martin Niteretse, abangaba ni ikibazofasha Uburundi. Dufatiye no ku bandi bamwe rero barimo nka General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo nk'umushikiranganje wa mbere. Aba ni bamwe mu bantu bakabaye bitegwa byinshi mu bigendanye nibizoshikira Uburundi bwo kuba buteye imbere, ariko ni ibintu biboneka yuko n'ubundi bizoma biragorana ndetse bizoca birafata igihe kirekire, ibituma abanyagihugu b'abarundi barakomeje gutakariza icyizere uyu butegetsi bw'u Burundi. Turagaruka kandi kuri izo ngingo zose maze kugenda ndababwira, ariko kandi muraza kunyemerera tunitse kubigendanye n'uburyo ibintu byo byifashe muri Kivu y'Amajyaruguru cane mu gisagara ca Goma no mu bigwati bikikije icyo gisagara. Nyuma y'uko umuhari wa M23 oherutse kwigarurira ibyo bice, ubu noneho umuntu yo kwibaza uko ibintu bihagaze. Turaza kwifashisha amakuru twaronse tuyacesheje itorokanyirizo ryacu no muri rya Burundi News TV ku mboni z'abamenyesha makuru bacu baherereye muri ibyo bice mu mujyi wa Goma, aho bariko baratubwira uko ibintu byifashe. Abanyagihugu bamwe barafise umunezero n'akanyamuneza, abandi barafise impungenge zo kumushobora umutekano ushobora kuza kuzamba isaha ku isaha.
mwongeye kwirirwa neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese kaze kuri mwebwe mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda aradusomira nk'ibisanzwe n'undi turahera mu Burundi ariko ndabahereza ikaze abatwumviriza nanone baherereye mu karere k'ibiyaga binini abari mu burengero bwa Afrika ubumanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati abari ku mugabane w'Uburaya Asia Australia Amerika ndetse n'andi hose mwese ndabateye yambu cyane ndabahaye kaze kuri mwe mwese tugaruke kubiriko biravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru twamaze kuronsa mwibanga riremere cyane nuko umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye bofashe indege ibashikana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC aho rero bitavye amashengesho y'imisi 3 aya mashengesho nubwo rero leta y'u Burundi canga se amakuru twaronse asigura ko Varison Ndayishimiye yavuze yuko ari amashengesho agendanye no gusabira ndetse no gusengera uyu munyamanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko leta y'u Burundi yamaze gutegwa ibwoba nibikomeje kugenda birashikira mu nyuma y'iko rero namaze kugenda ndabibashikiriza mu nkuru twobanje ndababwiye ko ikigega mpuzamahanga ikigega cy'isi kimari FMI cyamaze guhagarika inkunga zose kigenera igihugu c'u Burundi ndetse ibi byose bikaba bizogorana kubona abandi bashoramari bashobora kuza gushora imari zabo nga mu Burundi. Ibi birajyana n'ingwano yaberaga mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo yamaze gusa naho ihagarara ku nyungu za Perezida Varison Ndayishimiye mu nyuma yuko abasoda biwe yakoragamwe amahera menshi bamaze kugenda baratsindwa. Ahari yongeraho kandi abasoda b'abarundi bamaze imyaka yarugwa muri 17 mu gihugu ca Somalia aho rero bya byitezwe ko bazohaguma ariko bakaba bazotangura kuza n'ubundi muri uyu mwaka wa 2025. Ibi biriyongeraho kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziruce gutangaza neza yuko rero zimwe mu nkunga ziremere cyane boherezaga ibihugu byo ku mugabane wa Afrika nazo zigiye gutangura guhagarara. Bwana Everson Ndayishimiye birasa naho amakiriro ayateze mu gihugu c'Ubushinwa cyamaze gutanga inkunga ziremere cyane mu gusanasana ndetse no kubaka bushasha ikibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Biraboneka yuko Everson Ndayishimiye bagiye kugirana ibiganiro n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bace baramucira inkoni izamba ariko kandi akaba yishingikirije ubuzima butifashe neza bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo. Nubwo Varison Ndayishimiye akomeje kugaragaza nk'umwe rero mu bifatikanyije no mu muryango wiwe ko akomeje kubabazwa n'amagara y'uyu mutegetsi atifashe neza, hari amakuru akomeza kugenda adusumira canke akomeza kugenda atugeraho rero n'ubundi yerekana neza yuko Varison Ndayishimiye we yoba yaragize uruhara rwemereye cyane mu bikorwa bigendanye no kugandagura cyangwa se gushaka guhitana uyu mutegetsi nk'uko bigaragara. Izo nkuru twarazigarutseho cyane ariko amakuru dufise nuko Varison Ndayishimiye atajyanywe n'ayo masengesho ahubwo agiye kugirana ibiganiro ndetse n'imishikirano n'abategetsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe bamwe rero mu bakurikiranira hafi bigendanye na politike y'u Burundi bavuga bati Uburundi bugitwagwa n'abantu nk'aba ngara rero ntimuzokwitege iterambere burya iraterambere rirava mu mutwe no gutekereza neza ntiriva mu majambo gutsa none abatwara Uburundi uyu munsi barafise mu mutwe. Reka dufatire ko karorero katanzwe ku bagabo baharugwa muri 3 gusa binkora mutima ku buzima bw'igihugu. Hari Perezida Everson Ndayishimiye arasanzwe arongoye igihugu c'u Burundi, hari Daniel Glace Ndabira ndetse na Maritiro Niterakse umushikiranganje w'intwaro yo hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano. Aba bagabo uko ari 3 rero ibibanza barimwo rero babirimwo kuko rero babishoboye cange babirimwo kuko rero ari abagumyabanga ba CNDD-FDD gusa. Burya umunyagihugu n'igihugu muri rusange byo bahigwa abarongozi babyo. Ntimubona rero umukuru w'igihugu cy'abanye c'u Rwanda Perezida Kagame arashobora guha rero gasopo
y'Epfo Afrika y'Epfo canke ikindi gihugu ico arico cose kigombye rero n'ubundi kumwinjirira muri misiyo yiwe mwibaze ngo rero byarizanye wapi kabisa icubahiro uraciha wewe nyine ubwawe hama abandi bakagiguha mu nyuma. Muribuka igihe perezida wacu yise perezida wa Tanzania ko ari papa we canke ari se, nta na hamwe byakabaye, nta na hamwe byabaye kuri inosi ya Rurema. Muhora mubona ingene perezida wacu yifata imbere y'abandi bakuru bihugu rero abicisha ko rero bugufi cane, akiyerekana we rero wenyine ubwiwe ko ko awe atajunja n'ijambo banganya rero naho iyo rero Samia kandi ari umugore ahakwa kumupfukamira. Ibi byose byerekana ukutiyemera mu kibanza urimwe rero muri make si iciwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho yerekana neza yuko rero Variston Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi baciriritse cyane ku buryo rero batari bafise n'ubushobozi bwo kuba borongora Uburundi. Ejo bundi mwarumvise agasuzuguro perezida Museveni yarasuzuguye Uburundi, oya kwanza yarasuzuguye abatwari bariho rero uno munsi mu Burundi. Yaragize ati Uburundi bwari bwiza kuri Bagaza, icyo gihe yariko rero arabaza mu iterambere ridasanzwe, amahinguriro yari menshi cyane, yongeraho ko ati narabujije abagize umuryango wa East African Community ko bakura Uburundi muri uwo muryango kuko rero ni umuklienti wacu, amahinguriro yacu arahingura nabo rero bakadushorera n'ubundi tukunguka ko. Aya majambo uyumvise neza rero yararimwo agasuzuguro kenshi, ariko kandi ni ukuri kuzuye barabwiraga umukuru w'igihugu cacu. Nubwo rero ari ukuri amajambo nk'aya ngaya ntiyo yavuga kuri Kagame canga se kuri Samia ngo bareke kuyasubiza, ariko kandi abarundi aho bari biyicariye n'ubundi nk'utumarayika bobo bikomeye cyane amashi ngo Museveni ariko rero aravuga neza cyane byahehese. Ariko rero kandi ndabitahura, murazi neza yuko rero igihugu c'u Burundi gitwarwa n'abantu batize, abenshi uhereye kuri Kizigenza bize muri kaminuza zigenga ari abategetsi. Ubumenyi si ikirenga rero nicyo gituma mubona hari ingingo bafata rero ugasigara bibaza ko rero atari akamongi katumye rero bazifata, kuko rero hari naho hagera igihe umuntu akibaza ko rero itabi banyoye bakiri mu ishamba ko rero ritarahera mu mitwe yabo. Noneho rero namwe nimufatire gusa ku majambo perezida yavugiye Ingozi mu ndwi iheze. Rero yaragize ati Burundi nicyo gihugu conyine rero yabonye ku isi kitagira ingorane nyinshi, yongeraho ati abarundi ingorane bafise rero ni imwe gusa, ni igitoro. By'ukuri rero umuntu umeze neza mu byumviro yo kubahuka kuvuga aya majambo urabye ubuzima abarundi babayemo uyu munsi. Aya namwe majambo yashizwe ahabona rero na bamwe mu basanzwe barakurikirana hafi ibera mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nimwumva rero uko turiko tuyavuga nimugire ngo ni ibyo twebwe twoteguye, izi ni ntaye za bamwe rero mu bakurikirana hafi politike y'u Burundi. Rero abategetsi nk'aba rero bapfa kurandamuka mu kuvuga cacubahiro n'ubundi bagira haba mu gihugu byabo ndetse no mu mahanga, eka n'abanyagihugu rero babo nta cubahiro bagira mu mahanga. Nizerekana ko mwese muhorare mwumva Grace Ndabiraba ivyiyumviro byiwe mubona akwiranye n'intebe yoba arimwo. Icyo gihugu rero mu gitwarwa nabo bagabo bameze uko rero mu mitwe ndabarahiye muri 2060 hazogera abarundi bose baragwaye amavunja, abandi nabo rero baragihunze kubera ubukene. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara ndetse nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, benshi ni bamwe mu bagaragaza ndetse no bwerekana neza yuko rero Kizigenza Honorable Agathon Rwasa ari umwe rero mu bantu bari bakwiriye ndetse bari bafise n'ubundi kuba bogira icyo bashitsa ku Burundi, nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Kugeza uno mwanya abatari bakeya n'ubundi barakurikiranira hafi politike y'u Burundi, bakavuga yuko n'ubundi leta y'u Burundi ari leta iciriritse cyane ku buryo rero n'ubundi nubwo CNDD-FDD idashaka kuba yova ku butegetsi n'ubundi bizokomeza kugorana, ku buryo rero n'ubundi atakintu na kimwe izigeza irageza ku banyagihugu nkuko bigaragara. Mushobora kuduhereza ibyumviro byanyu kubigendanye n'ingingo kugira ngo namwe mugire ibyo muvuga cyangwa se
cyangwa se namwe mugire ibyo musigura ku bigendanye n'ubundi n'ibikomeje kugenda bigaragara mu gihe umubare wa MTSR watangaje agahenge ese n'ubundi ubuzima bwa bahagaze gute muri uyu mujyi wa Goma. Igihe ninjira bwa mbere mu gisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo byarangoye kumenya ko ninjiye rero mu karere k'intambara. Abanyagihugu baba igoma rero buzuye mu mabarabara mu birometero bike rero uvuye ku rubibe rw'u Rwanda, abantu baja ku kazi, abacuruzi bagurisha ibintu rero mu mabarabara, abashoferi b'amatagisi nabo rero baragwanira abakiriya nk'uko byari bisanzwe, ariko byarantwaye iminota mikeya gusa kugira ngo mbone ko hari leta nshasha mu gisagara. Igihe nashika rero muri bariyeri iri hafi y'ikirindiro cy'igipolisi cahoze ari ca leta ya Kongo, abagwanyi ba MTSR barahagaritse imodoka twarimo nk'uko nama ndabiraba. Mu ndwi iheze rero niho MTSR yafashe Goma, igisagara kirimo rero abanyagihugu baba mu mamiliyoni, mu barirwa muri miliyoni 2 nyuma y'igitero cyagiye ku muvuduko munini cyane muri ako karere k'ubuseruko bwa Kongo. Abantu nibura 700 nibo rero muri icyo gisagara barapfuye, hafi 3,000 rero barakomereka mu ntambara hagati y'inyeshamba n'ingabo za leta n'abazifasha nk'uko rero bivugwa na ONU ndetse na leta ya Kongo. MTSR umuhari ugizwe ahanini n'abatutsi ivuga ko rirwanira uburenganzira bw'inkehwa, mu gihe rero leta ya Kongo ivuga ko izi nyeshamba zishyigikiwe n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda ziriko zirondera rero kugenzura ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro bwo muri ako karere k'ubuseruko. Kuri iyo bariyeri nyine inyeshamba za MTSR zararabye mu modoka yanje zibaza umushoferi wanjye ibibazo bikeya, hanyuma rero ziratureka turinjira muri iki gisagara n'ubundi cyasambutse mu buryo bugaragara nk'uko biboneka. Izi nyeshyamba nta na kimwe rero zinona, wamengo niho rero zamye kuva kera. Naciye mfata inzira nja muri kimwe rero mu bitaro bikeya bivura rero abakomeretse, aho rero ninjiye nkakigwa n'amarira n'ububabare buremereye cyane. Narahuye na Nathaniel Shiro, umuganga yari yicaye ku gitanda c'ibitaro aho yobaye rero ariko aravura, ariwe ariko aravugwa ukuboko n'ubundi kwibumbavu n'ubundi kuborewe mu ipansuma nk'uko bigaragara. Igisasu caraguye ku nzu iri ruhande yiwe nyene nk'uko bigaragara. Uyu muvuzi canke uyu muganga n'ababanyi biwe nyene bagemwa n'ibirombora nk'uko bigaragara. Avuga yicuza ati narakomeretse ku kuboko, umutama w'imyaka ererwa muri 65 yarakomeretse, kunda amaze kubagwa ntiyakorotse nk'uko bizima bigaragara. Ngendanye ibyumba bitari bikeya rero by'abagwayi, narabonye ubundi mutamakazi yari ajyamye ku gitanda ciwe mu bitaro aboheye ko rero akaringoti kamufasha rero guhema nk'uko bigaragara. Yagemwe n'urusasu rero ku kuboko igihe amasasu yariko rero aca ijya nino mu gace babamwo. Tinaragiye numva ingufu rero zimerana ku kuboko rero, niho rero namenya ko nari narashwe, niko rero nageragezaga kuvuga byanka. Ati namaze iminsi atararonka ubufasha kugira ngo akire rero iki gikomere cy'urusasu. Yambwiye ko rero yahavuye aherekezwa n'abagwanyi ba MTSR gushika ku bitaro nk'uko bigaragara. Uno mugore yarasabye ko rero bamujana mu bitaro by'abikorera ku giti cabo, aho rero ubungubu ariko aravurirwa kuko rero atariko araronka ubuvuzi buhagije muri ivyo bitaro, aho rero abaganga bari barengewe nk'uko bigaragara. Ariko no muri ibi bindi abaganga bari barengewe rero kubera abagwayi baguma rero bisukira ku bwinshi nk'uko bigaragara. Umuganga umwe rero atashatse ko izina ryiwe rimenyekana ku mvo z'umutekano wiwe yaravuze ati benshi twarabavuye kuko rero twari dufise integuro y'ubutabazi bwihuse. Yongeyeho ati kuwa Mungu igihe rero intambara zatangura twarakiriye abagwayi bashika ku 315 kandi twarabavuye mu buryo bwuzuye. Ariko ubungubu ibitaro n'ubundi bifise abagwayi barenga 700 bafise ibikomere bitandukanye nk'uko uno muganga yabimenyesheje. Burundi News TV yaravuze yuko yakira abagwayi bakomerekejwe n'amasasu
ku mutwe abandi mu gikiriza mu nda ndetse no mu biganza ndetse no ku maguru mu buryo bugiye butandukanye. Mu gihe akarere k'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kageramiwe n'imvururu za politiki, ibiro by'igisata ca ONU kijejwe agateka ka zina muntu bigabisha ko rero impande zihanganye ziriko zikoresha ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubundi nk'ikirwanisho. Uno muganga muri ibi bitaro by'abigenga aremeza ibingibi bivugwa na ONU, aho avuga ko rero n'ubundi gushika ubu ngubu ikigo ciwe kimaze kwakira abantu nk'icumi bafashwe ku ngufu n'abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hanze y'ibitaro ndetse no mu gisagara hagati hari uruvangitirane rw'ituze nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari abantu bariko rero baca iruhande rw'imiduga ine rero yatobaguwe n'amasasu bihweza ingene ibintu byagenze igihe bari banyegeje. Nubwo rero amasasu n'ubundi bituruka muri Goma byahagaze, ibintu ntibirasubira nk'uko rero byari bimeze. Amaduka makeya aruguruye ku mabarabara amwe namwe, ariko kandi siko bimeze ku yandi mabanki. Ku yandi amabanki akomakomeye cyane nayo nyine aracugaye nk'uko bigaragara. Kumbure n'ubundi bamwe baguma biteze ko rero n'ubundi ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gushika mu gihe umutekano ubandanya uhungabana mu ntara ya Kivu ya ruguru muri rusange nk'uko bigaragara. Sami Matabishi arafise iduka aragira ati abantu baratinya, nanjye ndacari n'ubwoba kuko rero abateye intambara baracyari kumwe natwe kandi ntituzi ibiriko biraba. Ariko kandi ibi uko rero n'ubundi abantu baza kudushorera benshi n'ubundi bagiye mu Rwanda, i Bukavu, gisagara ca Kongo rero muri Kenya ndetse muri Uganda nk'uko bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushika canke aradusomera. Ariko ikibi nuko rero abantu baza kudushorera n'ubundi benshi bagiye mu Rwanda nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Avuga ko kandi abacuruzi binjiza ibidandazwa biva rero mu bihugu bibanyi badashobora rero gushikana ibicuruzwa mu gishagara nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abanyagihugu benshi twaravuganye bavuga ko rero n'ubundi bemera ubutegetsi bwa M23 muri icyo gisagara, kandi nk'umuntu wo hanze rero ati narashoboye kubona ko inyeshyamba zifuza kwemeza ko arizo zifise ububasha nk'uko bigaragara. Kugeza ubu ngubu amakuru dufise nuko uyu mwari wa M23 wamaze kwemeza ndetse no kugaragaza neza yuko n'ubundi gahunda ihari, gahunda n'ubundi zigendanye no kwemeza agahenge, ndetse uno mwanya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse berekana neza yuko uyu mwari wa M23 witeguye neza gukora ibishoboka byose kugira ngo ukomeze kugumana icyo gisagara. Intambara zo zirakomeje muri Kivu y'Amajyepfo, turakomeza kubikurikirana.